Mwese ndabahaye ikaze kuri Tuyagire Vanessa, mwese ndabahaye ikaze kandi abakengurukira cyane ko mubandanya kumfata mu mugongo, nkaba ndabasaba yuko musangiza video zanje abandi, mugakora commentaire, mugatanga like, mukakora na subscribe. Nkuko rero mubibona kuri iyo foto, murabona aho yuko hariho umushigantahe Ntagara, madame wiwe Flora, murabona yuko hariho Perezida Padiri Nahimana, murabona yuko hariho Mwemayire Felicite na n'uyu mudame madame Mukankiko w'Umutabazi, cyane wiwe ni Mukankiko w'Umutabazi. Mwese mumaze iminsi mubona ibyuko birakikikana ko induru ziri hagati y'aba bantu. Mu by'ukuri birababaje kuba abantu bigeze kwicara hamwe badugiriza hamwe ikivi kugira ngo barabe yuko bokwikura agatiko kabomoye, ariko uno munsi bakaba bafitaniye noneho hagati yabo icuka kibi kiruta n'ico bafitiye umwasi wabo rusangi nawe si wundi ni Killing Machine. Rero mwarabonye video madame Felicite yakoze asigura icyatumye umushigantahe Ntagara na madame wiwe bava muri leta ya Padiri Nahimana. Ni ibintu byantangaje cyane kuko biragaragara yuko bapfuye ibintu bito cyane, ibintu novuga mu Kirundi bavuga ngo ntaco bimaze, aho uwitwa yuko ari premier ministre agapfa n'umwe mu baminisita biwe message imwe canke zibiri ugaca usanga leta irasenyutse. Bigaragaza yuko abanyepolitike baracari ku ntambwe nini. Biragaragara yuko muri politike kagatimatare ka nije nkomeye imvuze ceceka karacyahari. Uravye muri izo message ico Ntagara yapfuye na Felicite, biragaragara yuko Ntagara yoba afise agatima ko kuvuga ngo ntegetse nta bandi bovuga. Ako gatimatare rero na gatimatare kamaze gutagaranti, na gatimatare gakoreshwa na bariya abadigitatiri dufise muri Afrika, ariko ntabwo generation y'ubu sinibaza yuko Ntagara yoba yiravye muri kazoza akabona yuko yoba president canke premier ministre mu gihe kanaka, afise kwiyumvira yuko ngo yobwira abanyagihugu ngo ceceka bagaceceka, afise kubwira abanyagihugu ngo kora iki niko ndakivuze udanahaririye ngo akagikora. Nibaza yuko kuvyukuri abanyapolitike bataradutahura, ntibaratahura abanyagihugu, ntibaratahura igihe tugezemwo si ikintu ca ceceka, si igihe tugezemwo si igihe ca jewe ndanyaye wewe uriciye aho, igihe tugezemwo si igihe ca ndavuga rucecekesha abagabo n'abakenyezi. Mucamake igihe tugezemwo si ico. Kuvyukuri uravye ziga message naratangaje cyane, natangajwe cyane no kubona umushigantahe Ntagara agihagarara mu bintu vy'amoko, ibintu vy'abahutu, nko kuba ashobora kuvuga ngo wabaye umuvugizi w'abahutu yari ni ibintu vyerekana agatimatare karindane muri we. Ariko kuvyukuri naho yotombora akaronka leta y'abatutsi gusa, sinibaza yuko noneho Mwemayire Felicite yamaze kumwereka yuko n'abatutsi gusa canke abatutsi n'abatutsikazi gusa ntibazomworohera iyobora. Kubera iki? Kubera benshi bamaze kubona yuko ceceka cishwaha idakunda. Na Karasira yaravuze ati cishwaha vyaraheze, nta cishwaha kabisa. Cishwaha si y'abantu ba kino gihe, cishwaha iriko irakoreshwa mu buryo bwa dictature, mugacishwaha si y'umuntu yifuriza demokarasi abantu yokoresha. Hanyuma ku makuru ya Flora Karenzi, naratangaje cyane kumva yuko hari umuhutukazi ariko akabwira kana madame Flora Karenzi, twese turabahutukazi, ntacyo bitwaye kuba umuhutukazi, kuko naho yoba yo mabi yakozwe n'umuvyeyi wawe agafungwa, si wewe wayakoze. Nubwo yoba yaratanze mama wawe ngo bamwice, ariko tahura ibihe uko vyari biri, ubitahure umugabo umenye yuko naho yoba yamutanze yabishaka canke yamutanze ku bwoba, ntibigaruka ngo wowe bikuje kuko si wabikoze. Ihahamukarira haba ndagemera, ariko kuhisha uwuriwe kugeza no ku rwego uhisha ko so wafungiwe genocide, ntabwo nibaza yuko ibi bintu ari ibintu mana n'urundi rwego, kuko hari ukuntu uca usanga uriko urata icyizere mu bantu benshi bari barakwizeye,
utari icyizere ngo kumbure ngo nuko ngo bamenye kuri umuhutukazi no utari icyizere ariko kubera basanze umenga nta kuri uvugisha nta kuri kuri muri wewe kuko baca batangwa kwibaza ati nibindi bingana iki yoba ahisha tutazi sinibaza ko ari ibintu byiza ariko ni guhitamo kuza muri uru rubuga rwo kuba muri publike haba hari byinshi nyene uhisemo utanga kugaragaza harimo no kwerekana ubuzima bwa prive ntibuba bukiri deep prive kabisa nuko biba biri hanyuma Patiri Nahimana kuri Patiri Nahimana je mbona yuko leta ya Patiri Nahimana barayishizeho ayiha ministeri zisana zose ariko biragaragara yuko Patiri Nahimana leta yiwe ntifise abahanuzi ntibashizeho timu y'abahanuzi batari muri ministeri mugabo bahanura ati kubera ko iyo baba bariho ico gihe ntagara namwe Mayire Felicite haba ma exchange y'ama message asanzwe ntagaragaje asaba ngo mwe Mayire kavuye kwikamba ngo naci ngo avanwa no muri leta nibaza yuko ico gihe Patiri Nahimana yari gushavuga ati okay ya timu turayikeneye y'abahanuzi bakasoma izo message bagaca bagira ico bari kubona rero umushikana ntagara n'umudame mwe Mayire bashaka gufare message nkaziga zituma leta isenyu ihakwa gusenyuko mu ncamake iyo premier ministre agiye kandi akagenda afise mudu yerekana yuko umenga hari ibintu bikomeye cyane bapfuye guko je naguye mu gahunda mbonye batandukanye nibaza yuko kwanza zari induru hagati ya padiri na nuriya mugabo sinibaza yuko ari intuzeye ntagara na Felicite nibaza ati byo byose padiri na premier ministre bashwanye guko siniyumviye ukuntu premier ministre yotikivi bivanye n'ama message bandikiraniye n'umuntu kandi biboneka ko ari ugupfa ibintu bya power ibintu bisanzwe byerekanye yuko kabisa umushinga ntagara Imana imufashe ico kintu cyo kumva ngo abahuta batutsi ikitavuye mu mitima ya benshi mu banyepolitike amahoro ni musezere abiteze amahoro uwitezwe amahoro naho yoba umuhutu mu mutima yavuga ati jewe nzogira intuze gusa nzoshiraho leta y'abahutu nce ntororiza ayandi moko cyangwa ati nzoshiraho leta y'abatutsi ntororiza ayandi moko murumva yuko ya mahoro abantu bavanga ko bararondera abanyapolitike batwemeza ntabaho nta nayigereje kubaho mu gihe umuntu ku karubanda avuga ibi muri prive ugasanga haravuga ibindi hanyuma rero dushime yuko iyi ntambara yahabaye abantu b'Imana yabaye hagati y'abantu babiri basangiye ubwoko ntagarana mwe Mayire Felicite bose n'abatutsi kuba rero bose n'abatutsi mwe Mayire Felicite aragaragara ko yarenganye ivyacishwaha mugani wazanterumenye neza ku isi n'ijuru ngo acanye ku maso biragaragara kandi ikindi naco yarenganye biragaragara ko yarenze ibintu by'amoko intagara nawe aragaragara yuko we yibaza yuko uri hejuru y'abantu utegerezwa kugira nte kubategeka ntamenye yuko mu gihe tugezemo n'umwana w'imfura akuje imyaka 12 ntushobora kumubwira nk'uko ubwira umwana w'imyaka 3 umudame wawe ntushobora kumufata nk'uko ufata abana bawe umuntu wese nimba ivyo bintu atazi inzego uko zigenda zisumbana n'ivyubahiro zose azihakibaza yuko inzego ziri hasi zimuha icubahiro mugabo we watazubashe aho murumva yuko za politike baba bariko baradukinira zirimwo amacenga ziba zirimwo amacenga mu gihe atamenya ati ndi premier ministre naje nteze kuba habo ndongoye haba harimwo amacenga hanyuma uriya mudame mukankiko nawe numvise yuko hariho ikiganiro nakurikiranye Dom Rutoka navuga ngo ukuntu ngo Felicite nawe ngo yahora ngo ari ndaya ngo none ngo yibagiye ngo byiza ngo ntagara ngo yamukoreye ibintu byinshi jewe sinshigikira abantu bama iyo mukankika ashizeho ibiganiro bamutuka kandi sinshigikira nawe iyo ari karatuka abandi ariko kuba ari umuvyeyi akaza kuvuga ngo uwundi muvyeyi nka umwe Mayire ngo yari ndaya ico kintu numvise iryo jambo ntiganezereye muzogende mu kiganiro yatanze ariko arasigura avuga ukuntu ngo nta muntu n'umwe yokorana naho Imana kabiri ego nukuri yagize politike nta kibazo ariko ibintu hageze ibintu abavyeyi kudashigikirana kuvuga ngo
umuvyeyi kanaka ngo yari indaya kiretse ari nk'ababandi baja hariho abantu tumenyereye baja ku ma YouTube bagashinga intaha ati nari indaya akavyivugira mugabo uvuze ngo nuko naka ngo wumvise ngo yari singo mamu ngo uvuga ko yoba yari indaya ivyo bintu ntivyumvikana neza kandi sinumva ukuntu yoba yari indaya mukaba mwari kuja muri leta imwe hanyuma nk'ico kibazo c'uko yoba yari indaya ntimuce mukimarira hiyo nyene kandi muvuga yuko ari leta mushaka kubaka izira ubunenge ibintu bibabaje cane biriko birabera muri diaspora nyarwanda aho abanyarwanda benshi bari biteze yuko hashobora kuva amahoro kuvyukuri yuko hashobora kuva intango yo guhumurizwa mugabo hakaba harimo izinduru zidasanzwe rero aha kuri Tuyagire Vanessa murazi yuko dusesengura ibintu ko biba biri tudaciye ku ruhande nuko abantu mwese mukurikirana abanyepolitike no kubaraba neza ntukabarabire mu kivunga mu mugambwe baba barimwo uri umunyapolitike wose utereza kumuraba ukurikiranye kahise kiwe neza ukamenya uwo ari we ukurikiranye n'ivyo n'imigambi yiwe avuga banza uraba uwo ari we mu buzima privé abo begeranye bayaga ukamenya ivyo yaga nabo kumbe ntusange utoye umuntu ukamuhijwe wari umwizeye ngo ejo azogukiza usange kumba gushize kuri liste yabo ashobora kugira nte gutoteza ariko nama mvuga mu karere kacu hategereza kuboneka icambere na mbere abayobozi bubaha abanyagihugu ibintu byancishwaha haba mu batutsi nta muntu n'umwe w'umututsi mugenzi wawe uzobwira ngo ncishwaha bandanye kukwemerera mu bahutu bo barabizi ibyo ntibishoboka cishwaha yarataye garanti n'abariko barikoresha mu misi bazoyizira kabisa rero ibintu byose mwubaka mu abanyepolitike mwubaka ibintu birama mugabo birama byo kugira nte kubahana no gukundana ari ibintu mupfuye ntimugapfa amoko mupfuye ibyo mutumvikana ku nzego zanyu za politike ni muvyigire nyene umuti mu bitorera umuti kuko n'ubundi abanyepolitike mutwemeza yuko ibintu byose mwobitorera umuti mu ncamake abanyepolitike burya namwe mumeze nk'abapfumu umupfumu arashobora kuba umuntu arwaye malariya akamwemeza yuko ari Gitega bamuroze canke ihemba akanka kuvuga ko ari malariya just bamwihera amahera yirire haheze indwi atarakira acabibwira ngo mutware kwa muganga n'igihe mushikana yacapfa kubera ko yabanje kumazwa ahantu ariko avugutirwa imiti idahuye n'ingwara afise namwe rero abanyepolitike kenshi mutwemeza yuko ibintu byose mushoboye kudutunganya urumva nta munyapolitike je n'umwe ndumva azavuga ngo ariko nubwo ndi umunyapolitike iki ntacyo nashobora bazavuga ko byose babishobora rero nimba byose babishobora niba nashobore no kwiga ukuntu babana mu mahoro batangure no gushira iyo diplomasi muri pratique batanguye kwishira muri pratique bafuye utwo tumessage bahaririye ku mahera batogeje canke hari ikintu cyose bapfuye baronka umwanya nyene wo kubishira no mu biganiro baganire nayo kwivumbura ngo cenda bivamwo kandi mwavuga yuko muri ko mwubaka leta ntabwo byumvikana nta na gato ico ntaramenya sindamenya yuko ubaye nka president ugashwana na generale ayo nk'abagenerale 4-5 bayoboye igisirikare mugashwana ugacishwana n'abaministre 3 sindamenya yuko uri president wo utanga imihoho bacuvuga ati ndagiye ivyo rero ni ibintu nkamwe abanyapolitiki mwamukwiye kuza muratubwira ati cyo ndabigenza ariko ibi bintu zo gushwana mufintu mwafuye muri privé ntacyo turiko biratumarira gusa turiko turunguka inkuru nyinshi nk'ubu benshi nje ntabona nzi ko Flora ari umuhutukazi nkanje yego ntabwo nari ndabizi mugabo ni byiza kubimenya nkamwifuriza kandi yuko igikomere afise ku mutima kizokira kugeza aharo nk'umwanya ukwiye wo kubisigura neza akabivuga kuko burya ibintu biba biri ibintu byamaze kuja public byamaze kuja public ariko kandi nkashimira mwe Mayire yamaze kurengana urukuta rwo kuvuga ngo namoko ngo mvugira acisha ukuraho kuri akirenganira kugira ngo ndababwize ukuri ndabarahiye nta muntu numwe azoraga ubwami bw'ijuru atavugishije ukuri ntushobora nta na gatoya kuko bisaba yuko naho yobanyuka ari umwicanyi uvuga ati mama n'umwicanyi so hari umunsi umuvuga ati papa ariba mwene wanyera umubeshi uvuga ati ari umubeshi ukiri muri mvugira biwacu sindoma gatoki ku makosa yabo muganda bafukire urumva yuko kuvyukuri
na ryajuru abantu bemera bavuga ntushobora kurijamwo umeze uko ikitibabwiwe cyo no kubesha ngo uyobora abandi ngo ukazana amahoro mu gihugu mu gihe ugifise uruhande rwo kuvuga ngo mvugira ababonyene ngo mvugira ababonyene oya ivyo guhonyorana ivyo turiko turabirengana turiko turaharanira kubirengana turiko tukangurira abantu babirengane guhonyorana witwaje ngo nuko ndi umugabo ngo mponyore igitsina gore ahubwo mwari mukwiye kwerekana nk'uko muri leta yanyu leta n'ahimana mwama munenga bariya abagore bateretswe hariya nk'amashurwe muri leta y'u Rwanda badafise ijambo mwari mukwiye namwe guca muha ijambo abo muri leta yanyu kugira ngo biboneke ko mutandukanye na leta ya Kigali ariko mudashaka guha ijambo abakenyezi bo muri leta yanyu bigatuma iyo mubateretse ibintu bakavyanka muca mwivumbura ntabwo ubona yuko ari inkondo ya Rwaruyuzi aba ari inkondo ya Rwaruyuzi ku vy'ukuri ariko ibi ntabwo ari ibintu vyiza ntabwo ari ibintu vyiza ntabwo binezereje ababanyi banyu ni kandi abanyarwanda benshi babigaye ntabwo ari vyiza ariko igikuru nuko unemera yuko ikintu cyose kibaye ku banyepolitike haba hari ikintu cyiza cyo gisigira abanyagihugu kikabigisha kuko nasanze ikintu cya mbere kigoye utari nk'umunyapolitike cyangwa umupasiteri biragoye kuyagisha abanyagihugu basanzwe kubabwiza ukabereka ati imbogamizi ziri mu banyepolitike n'izi imbogamizi ziri mu mashengero n'izi biragoye rwose kugira bagutahure ariko iyo bigiye imana ikwikira gatoyi hakabibiba bagakanura gahoro gahoro nabo bazogenda batahura bitume batangura gushishoza mwese rero ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza aho muherereye mukore subscribe share mutange commentaire mukore like abasubscriber mubandanya kutugana mwese karibu cyane kaze kuri Tuyagire Vanessa aha turayaga ntabwo turi abanyepolitike dusesengura amakuru hirya nino turatubona ibiba biriko biracana muri izi barabara za YouTube no mu mabarabara ya za WhatsApp n'ahandi hose ayo makuru tuyarose tukasesengura ufise amakuru ushobora kuyandungikira ushobora kunyandikira kuri message yanje 222 2 ko ushobora kunyandikira kuri WhatsApp iyo niyo nimero ya WhatsApp kama amakuru yo dushobora gukorera ko tukayaga mwese rero mungire ibihe byiza ndabifurije amahoro y'Imana nakagaruka